Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru nk'aya umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Uyu mushikiranganji muriko murabona yitwa Ridwine Baradahana, afise imvugo y'umuvyeyi. Naraye numvirije uyu mushikiranganji aho yari ejo haheze imbere y'inama nkenguzamateka. Araryoshe kwumviriza rwose, ariko aravuga umwumvamwo ubuntu n'ubuvyeyi. Ni ubwa mbere numvise umushikiranganji avuga nkawe, sindabizi ko azi gufata ingingo zikomeye, ntawe turaganira mu bo bakorana, ariko arumvikana ko amenyereye rwose ibijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Ese vy'ukuri kubera iki abaganga b'abahinga baguma bigira mu mahanga? Iki ni ikibazo gihanze Uburundi muri kino gihe. Abaganga bakomeye barakenye cane mu Burundi, n'abo dufise baguma baja mu bindi bihugu. Aho yari mu Cankuzo kuwa 29 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023, Perezida Ndayishimiye yasiguye ko abaganga bariko baja hanze kubera badakunda igihugu. Dr Ridwine Baradahana we arabatahura akavuga ko baja kurondera ubuzima. Umushikiranganji Baradahana yarerekanye ingene umushahara w'abaganga ari muto mu Burundi. Mu Burundi umuganga w'umuhinga ahembwa ibihumbi 650 vy'amarundi, ni ukuvuga hafi amadolari 200. Nayo mu gihugu c'u Rwanda umuganga w'umuhinga ahembwa 1,300,000 vy'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga amadolari 1000 arenga gato. Mu gihugu ca Kenya umuganga w'umuhinga ahembwa amadolari 3,000. Muri Tanzania umuganga w'umuhinga ahembwa amadolari 1,300. Ni ukuvuga ko umuganga w'umuhinga w'umurundi agiye mu Rwanda ahembwa incuro zitanu ayahembwa mu Burundi. Muri Tanzania umushahara wiwe urwizwa 6, agiye muri Kenya ho urwizwa incuro 15. Ridwine Baradahana aratahura ko hari abaja kurondera aho bafatwa neza, akipfuza ko hobaho akarusho k'ukungene umuganga afashwe mu Burundi. Ikibazo c'indembe zitakirwa mu bitaro. Birashika mu bitaro bakanga kwakira umuntu w'indembe, aho ashobora kuba wuhejeje kugira isanganya, ngo nuko adatanze ingwati bita caution yemeza ko bazoriha amafaranga y'ivyakozwe mu kumuvura. Ridwine Baradahana yaribukije ko kizira kwanga kwakira umugwayi aremvye ngo nuko adatanze ayo mafaranga bita caution. Umushikiranganji Ridwine Baradahana yibukije ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka w'2019 rivuga ko umuganga arekuriwe kuvurwa maze iyo caution igatangwa inyuma y'amasaha 48. Ridwine Baradahana akaba avuga ko agiye gukurikirana ingene iyo ngingo yubahirizwa. Tuzogaruka ku kiganiro c'uyu mushikiranganji kiraryoshe kumviriza. Ese vy'ukuri mwebwe aho muri, iyi ngingo yo kwakira umugwayi aremvye hatanzwe caution irubahirizwa? Ni ibihe bitaro vyimonogoza mu kuyihonyora? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Senko ndetse na ECC asaba ubutungane kwakira ubwabwo abiyamiriza ubunenge bwaranze amatora. Kuri ubu wa kane inama y'abepiskopi muri Kongo Senko iri kumwe n'ishengero rya Kirisu muri Kongo bateye umukono ku itangazo rijanye n'amatora yabaye kuwa 20 Kigarama guheze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abafatiye ku bunenge bwinshi bwibonekeje ku biro vyinshi vy'amatora, aho babiri baserukira amadini basaba ubutungane kwakira ubwabwo ibirego vya bamwe mu bari bitoje. Senko ndetse na ECC arashima ingingo y'abanyekongo bagiye ku bwinshi gutora nubwo hari ingorane zijanye n'ibikoresho. Nubwo ibikoresho nkenerwa vyashikanywe aho bitegerezwa kujanwa bicerewe, hagacerererwa n'ibikoresho vy'ubuhinga bwa none, Senko na ECC arashima ubutwari abanyagihugu b'abanyekongo berekanye mu kwitaba amatora. Uko akaba ariko urwandiko rwatewe ko umukono na Musenyeri Marcel Utembi Tapa na Revera Andre Bokundowa Borikabe. Uwo wa mbere ni umusenyeri mukuru w'Ikisangani, akaba arongoye inama nkuru y'igihugu y'abepiskopi Katolika ya Kongo. Uwa kabiri harongoye ECC. Ubunenge bwibonekeje.
Iryo tangazo ryerekana ko habaye ingorane zitari nke cane nk'ihonyangwa ry'amategeko, ibijanye n'intwaro mu vy'amatora. Ivyo vyatumye haba ubunenge bwinshi bwegeranijwe bugashirwa ku mpapuro ziri kuri iri tangazo ry'ibanze ry'umurwi ujejwe gukurikirana amatora Senko ECC ryo kuwa 28 Kigarama 2023. Uko akaba ariko iryo tangazo rivuga. Ayo mashirahamwe uko ari abiri akaba asaba umurwi seni gutanga umuco ku vyegeranijwe vyose n'impande zose zikurikiranye ibijanye n'amatora n'impande zose zakurikiranye ibijanye n'amatora yo muri Kigarama 2023 no gutanguza amatohoza yigenga kandi arimwo bose. Ayo mashirahamwe akaba ashimangira ko uwo muco uva kandi mu kwemera ivyavuye mu bibanza vy'amatora. Ubutungane amashirahamwe Senko ndetse na ECC ahamagarira umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika akukira sentare kubahiriza ibwirizwa shingiro mu kwakira ibirego bijanye n'ubunenge bwibonekeje, agatera intege impande zose gukoresha inzira z'amahoro mu vyo zisaba uko biri kose. Ayo mashirahamwe ahamagarira umugwi seni gushira mu ngiro ivyo yemeye, ushire ahabona ibiharuro vy'ibanze vy'ivyavuye mu matora hisunzwe ingingo ya 71 y'ibwirizwa rigenga amatora kuri buri biro vy'amatora. Izo ndongozi z'amashengero abiri zisaba abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda kandi barikanure mu kugwanya icabacanishamwo aho coturuka hose. Kuwa 3/0/2024 abatavuga rumwe n'ubutegetsi Moise Katumbi ndetse na Martin Fayulu bahamagariye abanyagihugu babo kutemera itorwa rigira kabiri ry'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi, bakita ayo matora ko kari akajagari keruye, bakanagiriza umukuru w'umurwi ujejwe amatora Denis Kadima ko yakoranye na Tshisekedi mu gufyonda abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nuko abantu 5 biciwe mu myiyerekano i Mangina. Kuri uwa mbere imiyabaga ivuga ko hari abanywanyi bo mu mihari yo kwigwanako Wazalendo yaratunganije imyiyerekano i Masimbembe ndetse na Kasitu, ni muri komine ya Mangina muri teritwari ya Beni mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bambaye impuzu z'igisirikare ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bararashe urwo rwaruka, abantu 5 barapfuye. Iryo bara ryaguye hagati mu myiyerekano. Abasirikare ba Kongo barashitse bashatse gushwiragiza abari mu myiyerekano, abo nabo baranse gushira mu ngiro itegeko ryo guhagarika iyo myiyerekano. Abasirikare baciye bugurura umucanwa kuri uwo murwi, ibara rero ryaciye rigwa ako kanya. Ivyo ni ivyiganwa n'ababibonye. 2 mu bari muri iyo myiyerekano bapfiriye aho nyene, abandi benshi barakomereka kubw'amasoko y'aho nyene hatumura ko 3 mu bakomeretse bahavuye bapfa mu nyuma. Ivyo vyatumye abanyagihugu benshi bahunga bava i Mangina berekeza mu mazone bibaza ko harimwo umutekano. Ata vyinshi asiguye, Burugumesere harongoye iyo komine vy'imfatakibanza havuga ko abarongoye bahunze ku bice 80%. Igihe twandika ino nkuru igisirikare ca Kongo nticari bwasohore itangazo kuri ubwo bubisha. Kuva mu mpera z'indwi iheze umutekano wagumye uhungabana i Mangina inyuma y'igitero c'ikirindiro c'abasirikare cakozwe n'abikekwa ko ari abamayimayi. Abanyagihugu bagiriza abasirikare guhungabanya igisagara ca Mangina cari cagarutsemwo impore inyuma y'ibitero vyinshi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kugira umunsi mwiza n'ibihe vyiza.